mwumvise yuko mu gice cya kabiri c'ikinjana ca 19 Uburundi bwashwawemo n'amanyamahanga ndetse bera. Abo rero nabo bari baje mu bukirarugendo mu bushakashatsi ndetse n'ibindi. Rero abazungu rero Bambere batanguye kuhonyuza ikirenge mu Burundi yari Richard Burton na John Speck bashitse ku wa 14 ndamukiza 1858 baduganye rero Tanganyika bagera inyanzaraki bari abasirikare babongereza bari barungitswe n'uruganda rw'indonda bihugu rw'i Londres kandi bari baje kugira ngo barabe iryo soko niri bumva iyo riva. Rero bace bashikira ngaho nya Ujiji mu 1858 gusa, kandi rero bahasanze abarabu bakora urudandazwa rw'abantu baja kugira abaja n'amenyo y'inzovu. Ico gihe rero bace bifatanya nabo barabu kugira ngo baze barabasigurira babasemurira indimi, kuko ubona ko abarabu bobo bari bamaze kumenya ikirimi c'igiha. Ico naco ico kirimi cyari ikirimi gisanzwe kivanze igiswahili ndetse n'ikirundi, bikaborohera rero kubasigurira ngene ibintu bimeze kugira ngo babashe kubumvikanisha, babashe kubabwira impamvu baringa. Rero ico gihe abace batangura ibintu by'abadini, batangura kwigisha bamwe amadini. Umwaka umwe w'igihumbi kimwe n'amajana 879 kugeza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 881 abapatiri rero bera baciye bishikira ngaho nyene mu Rumonge. Naho ingabo zo mu Burundi za Mwezi ntizigeze ziborohera neza na neza, ubona ko zabaturatuje. Hanyuma rero bimaze kugenda uko ariko barakomeje. Mu nyuma umwaka umwe w'igihumbi kimwe n'amajana 892 inyuma y'inama y'i Berlin mu Budagi, ubona ko amagabura nyama yarabaye. Oscar niwe yaciye yinjira mu Burundi. Oscar Baumann yaraje kugira ngo yereke yuko Uburundi bwamaze gufatwa neza. Nizere ko abantu mwese muriko murankurikirana mwumvise ingene umuzo w'abazungu wagiye uratangura. Aho rero ico gihe uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 892 niho rero ubukoroni bwaciye butangura, maze igihugu kiba kirafashwe n'Abadagi. Abadagi rero ntibatworohereza nko mwamaze kuvyumva. Abinjira nk'abinjira mu isoko, nta ruhusha, nta nukubaza cankwe basoko uko bishakiye ndetse bakwinjira uko bishakiye. Muri ico gihe rero ntivyabafata kudusigurira cyangwa gusigurira abo bahasanze, ahubwo babikora uko bavyumva. Nuko rero byari byifashe muri ico gihe, aho rero hageze yuko abarundi bavuga bati mgombonye ubutindi bwiruka, ukibaza kumbe baba bavuze umuzungu kwipikipiki. Neza neza nizere ko mwese mumeze neza, mwamaze gutahura, mwamaze kumenya ati mbega twavuye he, mbega vyagenze gute. Umuzo w'abazungu Bambere mwamaze kumva iyo waje over.